Ndabahaye ikaze nshuti namwe bagenzi mwahisemwo gukurikirana imbonesha kure yanyu JCTV. Kaze mukurikirane makuru yaranze inondwi twaraye turangije. Kuva ku munsi wa gatatu itariki zitandatu ukwezi kw'icumi haratunganijwe uruganda rudasanzwe i Bukavu muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo muri seminare nkuru yitiriwe umweranda mbanga tuzinde ya Muresa. Urwo ruganda rwahujije amashirahamwe adaharanira inyungu za politike avuye mu bihugu bitatu arivyo Uburundi, Urwanda na Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo. Mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro, ubumwe mu karere k'ibiyaga binini. Ni inkuru twateguriwe na Godefroid Nunzubumwe. Harabaye uruganda rudasanzwe kuva ku igenekerezo rya gatandatu kugera ku igenekerezo rya 9 gitugutu umwaka wa 2021 i Bukavu muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu seminari nkuru yitiriwe umweranda mbanga tuzinde ya Muresa. Urwo ruganda rukaba rwatunganijwe n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike ava mu bihugu bitatu arivyo Uburundi, Urwanda na Kongo. Ayo mashirahamwe nayo akaba yari association yitiriwe Modeste na Inosa yo mu Rwanda, Institut pour la gouvernance et l'éducation électorale yo mu gihugu kibanye ca Kongo, ishiramwe ISPR ijejo amahoro no kunywanisha mu karere, n'urunani rw'amashirahamwe y'ugwaruka rw'incabwenge mu karere ka Afrika y'ubuseruko Elite East Africa. Iyo nama ikaba yatumiwemwo amashirahamwe adaharanira inyungu za politike 30 ku mpande zose, no kuvuga 10 mu gihugu. Intumbero y'ugo ruganda kware ugushira hamwe urunani rw'amashirahamwe mu karere mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro no kunywanisha mu karere k'ibiyaga binini, nkuko tubishikirizwa na Jean Baptiste Bizimana asanzwe ari umuhuza bikorwa mu ishirahamwe Ami ryo mu Rwanda. Aradushikiriza ibikuru bikuru byaranze iyo nama n'ico biteze inyuma y'ugo ruganda. Nitwa Bizimana Jean Baptiste, ndi umuhuza bikorwa w'umuryango witwa Ami Association Modeste Innocent, umuryango ukorera mu Rwanda ariko ugira n'ibikorwa muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari, cyane cyane ibikorwa byo kubaka amahoro. Ni nawo umuryango mu by'ukuri wagize uruhare rukomeye kugira ngo iki gikorwa twarimo kibashe kugerwaho uyu munsi. Intumbero ni ugukuza ubuvandimwe mu karere k'ibiyaga bigari. Hashize imyaka myinshi umuntu abona hari ibibazo bibangamiye cyane cyane imibanire, ubuzima rusange bw'abaturage b'ibiyaga bigari muri ibi bihugu byacu ari bitatu, Rwanda, Uburundi na Kongo. Ugasanga abantu ntibisanzuye mu kuba bajya muri buri gihugu, uguhahirana hagati y'ibihugu, ugasanga abantu baraterana amagambo atari meza. Noneho twe tukavuga ngo ubundi imiryango ya societe civile ibereyeho guharanira inyungu za twese, gukora ku buryo buri wese agubwa neza, ari abayobozi mu nshingano zabo, ari abaturage mu nshingano zabo, ari ababikorera utwabo mu nshingano zabo, mbese travailler pour les intérêts de nous tous, umuntu ashyize mu gifaransa. Rero ntabwo twakwicara ngo turebere kandi dushobora natwe kugira igitekerezo dutanga. Rero intumbero yari uguhuza ino miryango ya societe civile kugira ngo natwe twunganire ubuyobozi bw'ibihugu byacu. Ntekereza ko nabo baticaye, hanyuma natwe dutanga ibitekerezo, tugire n'icyo dukora kugira ngo imibanire hagati y'abaturage b'ibi bihugu byacu irusheho kuba myiza, abantu bahahirane, abantu bakundane, mbese babane mu buvandimwe. Ntago tuje gusimbura abayobozi b'ibihugu byacu, ahubwo tuje dusa n'abunganira nka societe civile. Ikintu mbona gikomeye ni uko imiryango ya societe civile y'ibihugu byacu ibanza ikegerana, ikagirana ibiganiro, ikabasha gutekereza ku bibazo by'akarere kacu, ikabyumva kimwe, ikanatekereza ku bisubizo bishoboka, nabyo ikabyumva kimwe, yarangiza ikiyemeza kugira uruhare iri kumwe. Burya iyo umuntu ashaka gukora ikintu gikomeye, turi abahinzi muri aka karere kacu, ujya guhinga agira aho atangirira.
ndatekereza ko dukwiriye gutangira aho ngaho na societe civile noneho gahoro gahoro uko tugenda natwe twegerana ba baturage duhagarariye bo mu bihugu byacu dukorana nabo tuzakora ku buryo tugenda tubegeranya hanyuma kandi n'ibitekerezo byubaka tuzaba dufite tubigeze ku bayobozi b'ibihugu byacu hanyuma noneho gahoro gahoro ntabwo ntekereza ko ari ikintu umuntu yatekereza umunsi umwe bugaca cyagezweho ariko ndatekereza yuko burya mu kinyarwanda bajya bavanga ukorora acira abagabanya bishatse kuvuga yuko mu by'ukuri iyo ugenda ukora gato gato ariko uzaho uvuze n'aho ujya byanze bikunze ugerayo niyo utagerayo uko wabishakaga cyangwa igihe wabishakiraga ari kugerayo. Nyuma mbega mubona mufise ivyizigiro bingana gute ko intumbero mukeneye gushika ko nk'ibihugu bitatu izokunda? Gushaka n'ugushobora. Buri impamvu abantu batangira ibintu bikabananira nuko babitangira imbaraga z'ubushake zitari nyinshi. Ubu n'ubundi tuvuge je numva mbishaka kuko ndi no mu bagize igitekerezo mbere numva mbishaka yuko rwose imibanire muri aka karere kacu rushaho kuba myiza ntago navuga ko ari na mibi cyane kuko hari ukuntu ibihugu bibanye ariko nanone hari icyakorwa kugira ngo irusheho kuba myiza rero ubushake burahari urabufite ndabufite kandi n'ubushobozi ntabwo ari cyo tubuze kuko buriya ibi byose ubona societe zose z'isi zibamo bibanza kuba mu bitekerezo no mu mutima urabanza ukagira ibitekerezo birema ibyiza hanyuma ukagira n'ubushake aha ni mu mutima noneho volonté ugashaka ko bya bitekerezo ufite bigaragara noneho bireka kuba ibitekerezo ahubwo bigahinduka iriya nzu turuzi bigahinduka amahoro tubamo bigahinduka ubuhahirane hagati y'abantu ariko baba babanje kubitekereza rero ubushake burahari ubushobozi turabufite ahubwo ikibazo nuko societe civile ikunze kwisuzugura ikumva yuko ibisubizo bizava mu bayobozi ikibagirwa ko babayobozi ari twe bahagarariye kandi ko tubereyeho kubunganira no gufatanya nabo rero jewe ntabwo nshidikanya yuko turamutse dushyize hamwe nibura tuzagira ibyo mu gifaransa bita la part du colibri ni ukuvuga kugira uruhare rwacu rujyanye nuko tureshya nibura ariko rukaba ruhari tukavuga ngo nubwo bimeze gutya twebwe twakoze iki twatanze ibi bitekerezo hari icyo twari twarakoze icyo nicyo numva gikomeye kandi mbona ko ni tubitangira tuzabigeraho. Bamwe mu baserukiye amashirahamwe bitavye ugo ruganda barashimira abagize ico ciyumviro co gushira hamwe ayo mashirahamwe adaharanira inyungu za politike mu karere bakanatubwira inyungu bakuye muri ugo ruganda n'ivyo bagiye gukora muri kazoza. Jewe nitwa Juvenal Ndayikeza naje serukira ishirahamwe Ndwa Amahoro no Zero Active ishirahamwe imaze imyaka myinshi irongendera kugira ngo abarundi banywane kandi bashobore kumbatira amahoro haba mu gihugu canke imibano yabo. Turamaze imisi 3 turi ngaha muri Grace Mnesha aho twaje duserukira ibihugu bitatu igihugu cy'u Rwanda igihugu cy'u Burundi n'igihugu ca Congo. Twaje mu ruganda wo kwigira hamwe ico tuma dushobora kunywanisha ibihugu vyo muri mwakarere. Ni ibihugu bisanzwe bifise imico bihuriyeko mugabo ibihugu bisanzwe mu mwanya hari ingorane zihuye no kutumvikana kuri utucako turiye. Twaje rero kugira ngo dushobore kurondera ico duhuza nk'ibihugu bitatu kugira tugirane imigenderanire myiza dushobore gufasha mu bijanye n'amahoro tumateza amahoro bwa mbere amatorondera n'ikisho dutuma twese tutera imbere ku muvuduko umwe. Ncamire kino ni giki nuko tugira urunani duhukiyemo twese amashirahamwe yigenga abanyarwanda abarundi abanyarwanda n'abari muri demokarasi muri Congo. Ubona turushizeho nigo tuma twiyumvira mbega duhuriye kuki mbega twifuza iki kugira ngo dushobore kunywana n'ibihugu bivukanye. Tworangiza tubamenyesha ko ugo ruganda rwarangijwe no gushira ku mukono ku masezerano yo gukorera hamwe nk'urunani rw'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike mu karere k'ibiyaga binini. Ku wa 8 Gitugutu umwaka w'2021
niho hatunganijwe ihuriro ry'ugwaruka ry'umwaka w'ibihumbi 2021 rihurikiyemwo ugwaruka ruri mu muryango utabara imbabare rwahuje mu kigo c'inyigisho ca rwahuje cyo mu Ngagara i Bujumbura. Iyi ni inkuru twatohorejwe na David Mugisha. Munani gitugutu mwaka wa 2021 niho hatunganywa ihuriro y'ugwaruka ruhurikiye mu muryango utabara imbabare rwahuje mu kigo c'inyigisho ca rwahuje cyo mu Ngagara i Bujumbura. Icivugo cy'uyu mwaka ni vers la consolidation des unités collinaires mu rurimi rw'igifaransa. Iryo huriro ryari ryahuje ugwaruka ruva mu mihingo yose y'igihugu, intara yose ikaba yari yaserukiwe. Ubwo gwaruka rukaba rwatumenyesheje ivyo gwaranguye mu ntara zose mu gutabara imbabare. Iryo huriro rikaba ryari ryatunganyijwemwo amatora yo gutora ubuserukira ugwaruka rwose ku rwego rw'igihugu. Kubamenyesha kandi uwashoboye gutorwa akaba ari umwigeme yitwa Nice Ingabire yakoreye mu Ngata, uwundi mwigeme yarasanzwe arongoye urwo gwaruka nyene. Aratubwira uko yavyakiye n'ivyo agiye kurangura. Umujene agiye gusekera abandi guteka ntejeje guterwa, numva ikintu ca mbere nokora ari gukomeza igisata remezo ariyo unité culinaire novuga nti iri ngaha muri rwahuje y'Uburundi umuryango utabara imbabare, kugira ngo ku mutumba haboneke abatabazi, haboneke abakunda umuryango wa rwahuje kandi ukawugendera. Hama muri ivyo nzofashanya n'abandi abandi batwara amabranche novuga nti batwara ama province urwego rw'intara, bose tuzofashanya bo babizobereyemo cane kundusha, nzokumviriza impanuro zabo hama gerageze kubikorera fashijwe n'umuryango wa rwahuje ku rwego rw'igihugu. Uruhara rw'ugwaruka muri rwahuje ntangere ntawushobora kuruvuga kuko novuga nti abajene canke ugwaruka ruriho kugira ngo ruzobere aba héritier canke ruzobere abasubirizi b'umuryango wa rwahuje mu gihe abo bandi bazoba bariko barakura. Novuga nti niyo pépinière bariko barategura muri rwahuje kugira ngo ejo aho bukera bazobe imboneza, bazobe abaserukira abandi, bazobe abakuza uyu muryango ku rwego rw'igihugu eka no kw'isi yose. Donc aba jeune bafise uruhara ntangere kugira ngo babere urumuri, babere itara umuryango wa rwahuje. Mwimvire gushinga gutunganya iri hwaniro ni ukuvuga yuko kumburiho hariho nk'akantu kari gahazi kuko mvuze ibyo gutsimbataza, mbega nagaye kari gahazi kugira ngo mwimvire gutunganya iri hwaniro. Ico kibazo muhejeje kumbaza novuga nti ico kuri jewe ku ruhande rwanje ntikindaba, ariko hariho abandi baserukira umuryango ushobora kwegera bakakibishura. Rwaruka cambere na mbere ibikorwa rukora ruratuma umuryango ushobora kumenyekana mu gihugu eka no kw'isi yose. Mu gutanga inyigisho zitandukanye nababwiye gisata remezo haraba amahwaniro aho urwaruka rugenda rurahura kugira ngo ruyage ibikorwa rukora, intambamyi ruhura nago eka n'ivyifuza bashaka gushikako. Barahura kugira bayage ku matema atandukanye, bungurana ivyiyumviro eka banafashanye ari nk'uwagize nk'ikibazo hagati yabo. Ibikorwa bakora ni vyinshi. Ubuserukizi bw'igihugu ca Misiri bwaratanze ibikoresho biherekejwe n'imiti yo kuvura ingwara y'amafigo kuri uyu wa Ndwi gitugutu umwaka w'ibihumbi 2021. Iyi nkuru tukaba twayitohorejwe na Sofoni hicu Burundi.
ingabire igizwe n'ibikoresho byo kwa muganga biherekejwe n'imiti yo kuvura abagwaye amafyigo niyo ubuserukizi bw'igihugu ca Misiri bwahaye ibitaro vy'abasirikare vyo mu Kamenge hamwe n'ibitaro vy'abapolisi vy'Ibujumbura. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu akaba yashimye iyi ngabire kuko ije gufasha abarundi kuko bari basanzwe bayikeneye cyane. Duhejeje kwakira ingabire ivuye mu gihugu ca Misiri, ingabire igizwe n'ibikoresho byo kwa muganga kandi ikagirwa n'ibikoresho n'imiti. Iyo ngabire ije yuhirira izindi ngabire zitari nke igihugu ca Misiri cama gihereza u Burundi. Ivyo bikorwa kubera imigenderanire myiza dusanzwe dufitaniye n'ico gihugu. Mwarabonye mu kwezi kwa gatatu yuko na nyene cubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yahagurutse akishikira muri ico gihugu kugira ngo akomeze iyo migenderanire dusanzwe dufitaniye. Iyo ngabire rero twayishimye kuko ije gufasha abarundi bari basanzwe bayikeneye. Ni ingabire umurundi wese ahari yoshima kandi agashima niyo migenderanire dusanzwe dufitaniye. Murakoze. General de Brigade Nimburanira Mark yari yaserukiye ibitaro by'abasirikare byo mu Kamenge vyahawe ibi bikoresho, yavuze ko ibi bikoresho bizofasha mu kiringo cy'amezi 3. Yongera ashimira ubuserukizi bw'igihugu ca Misiri kuba bwaratanze umuhinga ariko arafasha mu kwigisha abakozi uko ivyo vyuma vyo kuvura ingwara y'amafyigo bikoreshwa n'ingene vyobungwabungwa. Ku izina y'abaje kuronka imfashanyo twebwe ku bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge n'ibitaro by'abapolisi twagira tubonereho akanya kugira ngo dushime ko imfashanyo nziza duhejeje kuronka. Imfashanyo ije yuhira kuzindi imfashanyo nyinshi iki gihugu ca Egypte kimaze kuduha. Dusubiye inyuma nico cyadufashije kugira ngo dushobore gushiraho igisata cyo kuvura abagwayi bafise ingorane y'amafyigo bajye bakenera hemodialyse. Muri no minsi rero twadusanzwe ibikoresho dukoresha araho bitugora kuronka, none baje kudufasha baduhaye ibikoresho bitari bike. Uko batubwiye bizomara nk'amezi 3 kugira ngo dushobore kwitaho abagwayi bakeneye ukuvurwa muri ivyo vya hemodialyse. Uno munsi rero twagomba dushima kandi yuko baduhaye n'umuhinga yaje kudufasha gukora imashini zari zimaze iminsi zigwaye, ubu zisigaye zikora ukuri kwami, kandi akaba ariko aradufashiriza abakozi bacu abigisha ingene twobandanye twitaho neza izo mashini kugira ngo zibandanye zikora. Ibi birori byo gutanga ibi bikoresho n'iyi miti bikaba byari vyatewe iteka n'userukira igihugu ca Misiri mu Burundi, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu, ndetse n'abaje baserukira ibitaro vyahawe ibi bikoresho n'iyi miti. Ndabashimiye nshuti mbagenzi mwahisemwo gukurikirana imbonesha kure JCTV. Tuzosubire guhura ku munsi nk'uyu nk'aya mango. Murakoze.